Kw'izina rya Data, irya Mwana, irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye urugendo rugenda mu ijuru, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, nitugire Kristo. Kubo bihera aho bigeze nitwa Zipora Miburo Everine, ndi Umurundikazi mba muri Australia. Ngiye kubandanya n'intahe. Ndumva tugeze ku video ya 26 ya 27 muri igice cya gatatu muri Australia. Rero ntahe ngiye kubabwira ni ntahe y'ukuntu Yezu yampezagiye kumukorera. Umunsi rero nari narimutse naba muri iyi nzu, ya nzu nababwiye Yezu yampaye. Noneho abana bari mu biruhuko bataja ku ishure. Hari kuwa gatanu mweranda, umunsi wa gatanu mweranda, abazungu n'abatemera Imana barawubaha cyane. Rero narabyutse mu gitondo mbona bwakeye, hanyuma nca ndiyumvira nti kwatahantu ndi buje ko ntari bubyura abana ngo bagende ku ishure, reka senge amasengesho yo kubyuka ce nongera niryamire. Narasenze amasengesho yo kubyuka mu gitondo, mejeje ca nongera ndiryamira. Niryamiye nyimba ari itiro ryarafashe, nyimba byagenze gute, gusa ni mbese Yezu wewe canke Imana irafise ukuntu ibigenzi yishaka kuguhishurira amabanga. Hanyuma naciye rero ntangura kugira iyerekwa nagize, nabonye ndi kumwe n'abandi bantu kandi bonzi. Hanyuma turiko turaganira, noneho ngiye kubona abo bantu batangura kuvuga ibijanye n'abakatolika n'amashapure n'ibijanye na Bikira Mariya. Rero bakambwira ati abakatolika musenga umugore, ati nk'ivyo bintu wambara mu izosi, ibyo nabyo nibiki? Ndababwira ati nyamara muri katolika ntabwo dusenga umugore. Bikira Mariya turamwiyambaza kuko ni umuvyeyi, nawe akadushikiraho tutokwishikira, akadushikira kwa Yezu. Ngo Bikira Mariya ngo ni umugore nk'abandi, ngo ntitwumva. Ariko bake babaho nibo nabonye umenga bari bashigikiye. Bamwe ngo Bikira Mariya ngo mu muhango ibiteka adakwiye, ngo usibye gusa ko yabyaye Yezu ngo nta bindi. Ndamubwira ati none Bikira Mariya ko Imana yamuciye ko igashima ko ari we mwisi yose abyara Yezu, icyo tuma twebwe iryo teka tutarimuhana ikinyabaki. Ati ko Imana yarabwiye Gaburiyeli, genda kurya mukobwa Mariya umubwiruku. Umumarayika niyaje avuga ko yishakira ngo mukankamira gira iki, oya. Umumarayika yazananye icyubahiro aramubwira ati wewe warahezagiwe mu bandi bagore bose. Amubwira ingene ibintu bizogenda. Ati Bikira Mariya nawe yashimye Imana, avuga ati umutima wiwe ninahaza Imana yoyo imurobanuye muri benshi, kandi ikaba itarabya ibihangange, ikaraba umuntu umusabyi wiwe muto muto. Ati rero kandi Bikira Mariya aravuga ati ngo kuvuba abantu bose bazonyita umuhigo. Ati rero nyimba aho yavuga ngo abantu bose bazomwita umuhigwe, Imana itamubwiye toya, wavuze ukutariko. Kukitwebwa abana b'abantu tumuvugira ibitari byo canke tuvugira Imana ibitari byo, kandi Bibiliya ibitwereka. Rero abo bantu bakomeje kuncokoza no kuvuga nabi Bikira Mariya, je mugabo nkumva ndababaye kuba bariko baravuga nabi Bikira Mariya. Hanyuma mera nk'uwo bihorera, mugabo ngiye kubona mbona kwijuru harugurutse. Kwijuru hugurutse mbona havuye Bikira Mariya. Bikira Mariya araza buke. Jewe rero ntangura kuririmba uturirimbo twa Bikira Mariya, nibaza ko aba bantu
abo bantu turi kumwe bariko barumva ko ndiko ndaririmbira Bikira Mariya cyane ko bariko baramubona nkuko nanje ndiko ndamubona. Bikira Mariya rururuka, noneho Bikira Mariya mu ntoke ziwe yari afise akantu kameze nk'akameza, kandi nyakantu kari gakozwe mu ibumba, katagira amaguru nk'ababona hano kuri YouTube nk'aka kameza katari kwa maguru, yakazanye mu ntoke agafise nk'uko. Noneho hano hari inzu, imbere y'inzu Bikira Mariya akabaha Yezu hagati, Yozefu na wakabaha bahagatiye. Bikira Mariya na Yozefu bahagatiye Yezu. Yezu ari umwana mutoya. Noneho Bikira Mariya arazana neza arampereza, ampereje nanje candakira, mbese nkuko nogenda nkacashira nkaha. Noneho ngiye kubona mbona Bikira Mariya arisubiriye mu ijuru, arazimanganya aragiye. Noneho jewe nafashe ayo mashusho yane ndayatereka ahantu, mugabo nkumva ko menga nabo turi kumwe bariko barabona ibyo Bikira Mariya yampaye. Noneho hahandi nateretse ya mashusho, sinzi ukuntu nagiye kuraba, sanga bafashe ya mashusho bayamenaguye, Bikira Mariya bamumenaguye mu maso baho, mbese bononye cyane ishusho ya Bikira Mariya cyane gushizumba mbere ya Yezu na Yozefu, ariko zose bari bazimenaguye, mugabo ya Bikira Mariya bayononye cyane. Umva ndababaye cyane, ndababara ntangura kwiyumvira ati yo nasamaye, kumbe bantu banciye mu ryahumye bamenagurira amashusho yanje Bikira Mariya yampaye. Ayo mashusho yarakoze mu buryo bw'ibumba, si iyo nzu ya mashusho byari bikoze mu ibumba. Rero ndababara, rero madije kubabara naciye mva nkaha hantu nari nicaye, nicara ahandi hantu, hanyuma nicara ahandi hantu nyene nicurikiriye, mbabajwe nguma nibaza niyumvira ukuntu abantu bamenaguye ayo mashusho. Niho nagiye kubona mbona umenga bugira bunyirireko, mbona bwiye butanguye kumera nk'ubwogoroba ngo bwire buterane, ariko nicaye nyene nicurikiriye mbabaye. Niho nagiye kubona mbona ahandi hantu nk'ariya hadutse umutwenzi kwijuru. Murazi nyene iyo umutwenzi uri kurakika nyene, mbona hadutse umutwenzi, mugabo mbona n'umutwenzi udasanzwe nk'imitwenzi yose duhaye twama tubona. Mbona hatanguye nikibengebenge kererana nyene gisayangana mwibara ryera. Mbona ndakiraba, mbona kije kiva mu ijuru bukebuke kiza bukebuke kiza. Rero urumva byari mu mutwe bimera nk'ibigabanutse, ndiko ndasamarira kubona icyo kibengebenge niyo kiriko kiraje. Ndakihweza kiza kiganiyo ndikiza bukebuke. Rero kiri mu kunshikira gitangura kuza kirapunguka, gipunguka uko cyegera kuza kushikira, gipunguka. Nibwo rero nyakibengebenge cyaje gushika hafi yaho, mbese kiri mu kushikira ntangura kubona kiri nk'umuntu. Mbona harimo umuntu kiza kishikiriye, mbona kiritamuruye neza, mbona mu muntu. Bana b'Imana nta bindi yari Yezu. Yari umuntu adasanzwe, mugabo umuntu nyene ubona ko ari umuntu, ariko mwibe baragera umuntu asayangana mana, ariko Yezu ni mwiza. Haleluya, amen. Mbonyemwo Yezu, ndamwihweza Yezu, hanyuma numva arampamagaye arambwira ngo mwana wanje ko washavuye niki. Ndamubwira niyo ninashavuye, ntabantu bamenaguye amashusho yanje Bikira Mariya yampaye. Bana b'Imana hari ijambo rihora rinkora ku mutima iyo niyumviriye icyo kiganiro twagiranye na Yezu. Ndamubwiye ati
abantu bamenaguye amashusho yanje Bikira Mariya yampaye. Yezu acaranyegera arambira ngo yo anankora ko ngo yo ngo mwana wanje ngo babajwe nuko abantu bamenaguye amashusho yawe mama wanje yaguhaye. Murumva abana b'Imana ko kantu ngo mama wanje yaguhaye. Canda mubwira teti nababaye kweri. Yezu acatarambira ampanagura abana b'Imana mu maso, ampanagura mosozi yambwiro nyene nka kujya umuvyeyi abembereza umwana ariko aramuhanagura. Ariko ibya Yezu byo yo ni birebire cyane. Haleluya amen. Kuko iraha abavyeyi batampaye Yezu yararimpaye. Yezu arambwira ngo yo ngo umwana wanje ngo humura ngo mwana wanje ngo ndakubwira ngo turabasengera cyane ngo abisi banezerwa no kwakira iby'isi nibanezerwa no kwakira iby'ijuru. Ate ti mwana wanje ndagukunda cyane. Ate Yezu rero hari ijambo yambwiye tumera nk'abo mera nk'uwo muhaririza. Acarambwira ngo mwana wanje ngo shaka kunkorera baguciye ukuguru. Yewe gaye numva rero candapfukama imbere yiwe ntangura gukorakora ibirenge byiwe ndamubwira nti Yezu ushaka koko ndagukorera banciye ukuguru. Tera aba Yezu atukuguru kwanje kwaramugaye sinkibasha gukora ibikorwa nahora nkora. Sinkibasha guhagarara umwanya munini ngo nteke canke nkubure mu nzu. Ati Yezu ati noneho banciye ukuguru nzoba ngowe neza neza nzoba ngowe neza neza. Yezu arambwira ngo humura mwana wanje ngo ndagukunda cyane mwana wanje. Ate ubwo ariko aramanagura mu maso ariko aranjyamikira imisatsi neza nkorakora mu mutwe neza mpanagura nuko ngo ndagukunda cyane mwana wanje. Aterega Yezu nane ndagukunda. Arambira ati mwana wanje ati unkorere mwana wanje ati twaragutoranije twaraguhisemo. Ati mwana wanje unkorere aho uzoba uri hose nzoba ndi kumwe nawe. Ate rero aho nariko ndakorakora ibirenge bya Yezu ncambona iyi mpeta. Bana b'Imana murabona iyi mpeta narababwiye ingene narose iyi mpeta. Cambona iyi mpeta canamubwira urumva iyi mpeta ndinze ndayibona ku rutoki kuko hari igihe mba nibereye mu bindi canke sinibuke ko nambaye impeta. Ariko iyo ndinze mbona ku rutoke rwanje ko ari kw'impeta canumva umutima wanje wuzuye umunezero nkamenya ati papa wanje Yezu ariko arandaba. Rero naciye mbona iyi mpeta ndamurangamira ndamubwira ati yo Yezu terega Yezu nanye ndagukunda cyane. Ati kandi Yezu ati ni wewe mwami wanje niyemeje gukorera. Ati buriya rero ndakubwira urumva nyene turaganira kandi nimwumva urujwi mvuga mbafise akajwi keza nyene. Ariko bana b'Imana umunsi tuzoba turi mu ijuru twarahinduriwe ubuzima aya majwi azoba yaravuye dufise utujwi twiza tworohe tumeze neza. Haleluya amen. Ndakwipfuriza kuzoba mu ijuru. Rero ndiko ndaraba impeta ndamubwira ati Yezu terega ndabizi Yezu kunkunda cyane. Ati kandi ndazi neza ni impeta ni wowe wayimpaye nawe te. Ati Yezu rero ati burya iyo abantu banshavuje ati nkaca ndaba ku rutoke nkabona iyi mpeta. Ati ca numva nuzi umunezero nkaca nimbona ati yo papa wanje Yezu ariko arandaba. Ati Yezu yabibonye. Ati nkaca numva kuri kuranyihoreza. Ati nkaca numva nuzuye amahoro. Ati nkamenya ko umuvyeyi ankunda ariko arandaba. Ati kubera nyene mwisi biragoye. Yezu arambwira ati humura mwana wanje unkorere mwana wanje aho uzoba uri hose nzoba ndi kumwe nawe. Bana b'Imana haleluya amen. Murumva Yezu ko yambwiye ngo unkorere mwana wanje aho uzoba uri hose nzoba ndi kumwe nawe. Basi icyo kiganiro rero turakigirana na Yezu nyuma iryo yerekwa rirahera. Ariko riheze je narakanuye ndarangamiza ndibaza begana
nivyo ari byo yo ntinariko ndaganira na Yezu nca mugabo ca ndimvira ati yo Yezu namuharirije namubwiye ati yo Yezu banciye ukuguru nzoba ngowe tinamwangiye ko ntashaka ko banca ukuguru uko biri kose namubabaje naciye nururuka mu gitanda canava mu gitanda aho naryama kuko naryama mu cyumba nari mfise abana batatu bato kuri ubwo rero bose babiri twararyamana uwundi umwe nawe yari afise igitanda na twamusasira imatera hasi twese twiryamira mu cyumba kimwe rero naciye mva kuri icyo gitanda nca ndaza narabwiye hano inyuma y'iyi saro niho hari icyumba cya Yezu babandi mwakurikiranye ntahe kuva mbere canke inyigisho namashira kuri YouTube murahazi mbese no mbonera kubabwira ati burya ajya amashusho mubona ateretse hajya cya cyumba nababwira ko Imana yahora inyerekana kidekoyemo amashurwa atatu ni ijya shusho ya Yezu iya Yozefu n'iya Bikira Mariya nizijya nyene je kandi niko kuri basi naciye ngenda ndapfukamye yo ndaca bugufi kubisanzwe gupfukama byahora bingora kubera kwa kuguru sinapfa upfukama kubera kwa kuguru ariko naciye ngenda ndapfukama biremera ndifata neza hanyuma ndatangura kuko jewe igihe cyose ndinze ninjira mu isengero naho byemera gute usanga nifashe nkuko ibyo nabyo kumwe nababwira Yeza mpezagira aho nyuma naza kubona iyi mpeta na ya mavuta niko nabona ndamushitse imbere ingene nifata imbere yiwe gutya basi rero ndapfukama ndasenga ndavuga niyo ni Yezu ni wari waje kundaba wari wangendeye ati cyakora nabonye ko ari ahantu nakubabaje kuko navuze tibanciye ukuguru nzoba ngowe ndamubwira nti mwami wanje ishaka ryawe rize rindanguke nkuko ubishaka ati naciye mu bihe byinshi bibi bigoye atariko ntiwigeze wemerera ko abasi banje banyica uko bishakiye warambungabunze gushika n'ubu ati rero ishaka ryawe rize rindanguke nkuko ubishaka ati kandi nariyemeje kugukorera ni wowe mwami wanje niyemeje gukorera basi ndasenga narongeye ndigira mu gitanda rero icyo gihe nari ngwaye murumva ko nari mfise ubuzima butameze neza kandi icyo gihe numva ko ngwaye nkumva ko ntazobasha gukora ubutumwa ko ntazobasha kwisonzesha kuwa gatanu mweranda ari wowe uwo munsi nari nzi ko ntari bwisonzesha ariko ndababwira nahereye aho nyene ngira inguvu ngira inkomezi nkizo ntaho rafise naje kuyimvira nyuma ko ari Yezu yakoze ibyo bintu ubwo rero nibwo rero uwo munsi mbona ndakoze ibikorwa ntahora nkora mbona biremeye hanyuma kandi nabo mu muryango narababwiye ati burya Yezu yangendeye kandi yambwiye ukuntu uko barangira ati none Yezu yokubwira ko bazogucukugura ndababwira ni none ko no kwa muganga ndi kuri programa y'ibijanye n'uku kuguru ati hari gihe wosanga bibaye bibi atariko ati jewe uko Yezu abishaka bize bigende nkuko usibye ko Yezu yaje gutuma uwundi muntu akambwira ingene bizogenda ko burya uko banciye kugura ari ukunyene bakasa kukagufa kuguru n'ukundi kukaba kutakureha nzobisigura neza basi rero umunsi wo kwa gatanu mweranda narisonzesheje koko biragenda neza hanyuma kuwa gatandatu nirigwaho kwa Mungu wari umunsi wo kuja gusenga wo kwipasika mwibuke ko kandi kwipasika ariho jewe kwipasika ya 2015 yego ndumva ari 2015 ariho Imana yatuma Yezu yatuma ku bitaro kumbwira kwa nkunda uko Yezu nkunda hari kwipasika rero n'uwo munsi wari kwipasika 2019 ndumva hari 2019 canke 2019
basi ubwo rero nibwo kuwa Mungu navuye gusenga nari nibereye muhira nyene nza kubona umuntu arantelefone arambwira ati Zipora we mbega message yanje kutishuye none uraza kuza ati buryo warantumiye message ngo naragutumiye message ngo ntayo wabonye kweri ngugore ntiyo nturambabarira ntiburiya muri telefone ngira harimo ama message menshi rekana ndayirabe ngo yango nagira numve ngurumva ngo narabwiye abantu babagenzi ko mwoza tukaza kwicara taramiri wanje tukagirira barbecue hamwe hanyuma tukiziza Pasika nziza urumva barbecue kubatumva icyongereza tukotsa inyama barbecue no kuvuga kotsa inyama ati tugateramira hamwe ndabona nikumbe nibasha ninamaze no kuva gushima Imana ati ubwo reka natsi imodoka nzi basi ubwo rero naciye natsi imodoka turagenda kuva iwanje no kuja kwa Nyamuntu rwari urugendo rw'iminota 30 n'imodoka narashitse rero kwa wa muntu ndahashitse koko abandi nyene babagenzi nyene b'abarundi turanezerwa reka rero nababwire bana b'Imana noneho tuza kuja mu biyago tugiye mu biyago tuja mu biyago abantu bamwe muri bo batangura kuvuga rero ibijanye na Bikira Mariya n'ibijanye n'amashapuri hari abantu nyene bazi nyene kuvuga niko novuga ngo bakatolika ngo musenga umugore ndababwira ni abagatolika dusenga umugore Bikira Mariya n'umuvyeyi twiyambaza twubaha ati mbese kwa kundi nyene nababwiye nabo ngo kabisa mu bintu ngo abagatolika mugira ngo ntibinabaho kabisa none nyimba mu idini wanyu mutamwemera twebwe turamwemera kuko Imana niyo yamutwemeje ati nikimenya mu bugari bw'ikana mu bugarire ati Bikira Mariya siwe yamwihereranije akamubwira ati rega mwana wanje nta n'umuvinyi bagifise ati none iyo abatakunda nyina yari kwemera ujya mu vinyu akawuhindura atariko yawuhinduye kubera ko mama wiwe abimusabye ati rero Bikira Mariya n'umuvyeyi wo kubaho muri aho hantu twari turi abantu bamwe bake muri bo nibo bashigikira bavuga toya kweri Bikira Mariya iteka giwe hanyuma tuja no ku bintu bijanye no kwerekwa umumama umwe aradushingira nayo ukuntu yigeze kwerekwa ibintu n'ukuntu byagenze yatoreye amafaranga umuntu hanyuma yaravuye ngo gushora inka aratubwira byose uko byari byagenze ngo ariko ngo kuva icyo gihe ngo nta kindi kintu Imana iranyereka ngo ngira iyo ngabirano yaje ngo ngira yahereye aho ariko umenga nyuma hariho n'iyindi nayo yadushingiye y'ukuntu yeretswe hanyuma abandi ati jewe sindanarota abandi mwe wese rero jewe mvuga ati jewe kweri ndinze nerekwa ibintu biraba hari igihe bitagenda nkuko nabyeretswe neza n'igihe nyene bigenda neza nkuko mba navyeretswe nuko duraganira uko ariko hahandi bariko baravuga nyene ibijanye na Bikira Mariya bamucyoza nkumva ndababaye nkababwira ati rero nimureke kumucyoza umuvyeyi iti kuko n'Imana irashavura muri ko muracyoza mama wa Yezu ati none Yezu ko Imana ariyo yivugira ko ari umwana wayo kandi ko ubonye Yezu ababonye Imana kubera ki mumusubiza inyuma Bikira Mariya basi rero mu by'ukuri ntabwo Bikira Mariya yururutse nka kwa kundi nkuko nari nabyeretswe ariko gusa muri jewe narabonye ibintu abandi batabonye hanyuma kuko wa mugani n'uturirimbo naje kugeraho ntashaka kumva ibyo bariko baravuga ntangura kwiririmbira uturirimbo tujanye na Bikira Mariya ntashaka kubyumva rero hakaba ngo Zipora ngo wowe ngurumva ngo naye mashapure aho rero mba nambaye amashapure naye nambaye amashapure abiri yisanzwe nibo barindwi bwa Bikira Mariya basi ibintu nk'ibi barancokoza nyene ubwo ibintu nk'ibi hanyuma kandi narageze naho mbona hahandi nabonye hakitse umutwenzi Yezu akazanana
uwo mugoroba nyene niko byagenze mugabo Yezu ntabwo yaje mugabo jewe narasengeye mu mutima ndashimira Imana ndabona ati bwa bundi kweri Imana yo mwijuru ni gitangaza ibintu by'Imana biri ku murongo narashimye Imana kuko narabonye ko iby'Imana yari yanyeretse byose byarangutse hanyuma no mu bana banje hariho umwana yari yarose muri Nyamisa ambwira ngo mama ngo jewe ngo naraye ndarota ngo ndiko ndakina na banaka no mbifata nk'inzozi kuko namenya ati nk'iyi minsi ntaho tuzohurira nabo ariko urumva ko nawe yaze kuzisitsa aho hano nyene twagiye indoto ziwe zirasohora nararaba ukuntu yari yazimbwiye n'ukuntu yari karakina n'abo bana nkumva koko nawene arafise yerekwa kuko nyene n'abana banje kweri n'abana banje bamabere ku bintu bikaba bana b'Imana rero murumva ko aho niho Yezu yantoreye akambwira kumukorera nukuri nawe ukunde Yezu kandi ni washaka ko Yezu aba mu buzima bwawe azoba mu buzima bwawe ni wamusaba ko ari ibyo woza ukora nyene akakwereka akakwemeza azobigukorera kuko Yezu icyo ashaka nukuca bugufi ukamwereka ko umukunda nyene umwubaha ibisigaye byose arabikugezako umukama Imana bahezagire cyane mwarahezagiwe n'Imana ariko turacyabandanya n'ukuntu noneho byaje kugenda ibijanye nuko kuguru mwarahezagiwe n'Imana murakoze